Inzira ija kwa data niryo jambo nifuza ko dusangira. Turisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 14:6. Yesu arababwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data ntamujanye. Muri ino si dukwiye kubaho twiyumvira ku iherezo ryacu. Aho tuzohereza ni habiri gusa. Bamwe bazohereza mwijuru kwa data, abandi bahereze ikuzimu kwa Satani. None wewe uri kuranyumviriza witeguye kuzohereza hehe? Vyiyumvire ko kiri muzima kuko ubitegura ugihumeka impwemu z'abazima. Aya majambo dusomye Yesu yariko arasezera abigishwa biwe agira duzwe mwijuru. Hanyuma ababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, ariko mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi namwe muze muhabane nanje. Yesu yaripfuza cane yuko abo yariko arabwira aribo bigishwa biwe n'abandi bose bamwumva yuko bozohereza mwijuru kwa data, kandi arabaremesha yuko agiye kubategurira ibibanza. Arababwira rero ngo inzira ijayo murayizi, ariko Toma caravuga ngo ntituzi yuja. Yesu rero niho yaciye ababwira yuko ari we nzira. Nagira ndakumenyeshe uri kuranyumviriza yuko inzira ija kwa data ica muri Yesu Kristo. Ushobora kuba iyo nzira atayo waruzi canke utaratangura kuyigenderamwo. Inzira ija kwa data ica muri Yesu Kristo, bica mu kumwizera ukamwakira mu mutima wawe akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma ubutanguye urugendo rukujana kwa data. Naho wopfa Kristo Yesu ataraza kujana ishengero, uzorangiza neza uje mwijuru kwa data. Nuko rero inzira urayumvise, wewe utari bwayinjiremwo, tangura umwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, uzoba utanguye urugendo rukujana mwijuru. Nivyo ndakwifurije, kuko abazoja ikuzimu bazokwama mu mibabaro y'ibihe vyose. Nuko rero wewe unyumviriza, ndakwifurije kumenya iyi nzira ija kwa data ica muri Kristo Yesu, kugira ngo umwizere nawe uzogira iherezo ryiza. Imana ibahezagire.